iki bavuga ngo genocide ihonyabwoko si ikintu cozanana mu banyagihugu banyarucari bitungiwe no kurima hariye pfo mu bicamo. Ico ni kibazo kiba hagati y'abantu baba bashaka gushikira ubutegetsi cyane baba bafise ubutegetsi baba bagomba kubugumako byanka byakunda. Ico novuga rero no hanura umurundi uwari we wese kwatozirikwa ku catsi n'uyu canyuriya kuko vyaragaragaye intwaro zarabayeho. Intwaro ya Micombero bati twibwe turiko tugwanira abatutsi mugana abatutsi bagacisha ku buhomba bakica. Ivyo batunga ntibahamagara abo mu basangiye ubwoko ati nimuze dusangire uwabironka ku giti ciwe. Uyu munsi nta n'intwaro wovuga ngo niyo ubwoko bumwe ihari. Intwaro irasabikanijwe kuva abantu bagira amasezerano yarusha. Ubu umuntu yobazwa ku giti ciwe ugiye mu butegetsi hariya akanyuruza imiliyaridi canke miliyoni zingahe ntazinyururiza ubwoko bwiwe, arazinyururiza niwe ashira mu mfuko iwiwe. Uri igiturire akijya ku giti ciwe ntakirya aza kukigabura nabo basangiye ubwoko, nabo basangiye umuryango ntaco baronkamwe. Rero novuga nti ntihagire umuntu azirikwa ku catsi. Ihonyabwoko rero ryoshoboka mu gihe abantu tubaye ibijuju, abantu bakatujana mu bintazi tukavyemera uko tutabanje kwiyumvira ngo turabe kahise uko kagenze, ngo turabe nakubu ingene kameze. Aho twogwa muri uwo mutego abantu bakaja muri ivyo bakaja kwicana batazi ivyo bapfa. Mugabo abantu tubaye abantu dushobora gukoresha ubwenge bwacu tunafatiye ku vyashitse muri kino gihugu, tugafatira ku byo tubona imisi yose mu buzima bwa misi yose. Jewe no kwizeza abantu yuko nta honyabwoko ryoshoboka.